ikibazo cyama kizarira ati mbega baraturoze mbega ni n'amadayimoni no guhimiriza mu kibano no guhimiriza n'abavyeyi kumva amahoro yuko ni indwara ahandi hose mu isi zibaho mu kibano mubonye umuvyeyi afise umwana afise umutwe munini hakuguma mumuraba igitsure mumwinuba arakeneye ahubwo ko mumwegera kuko usanga nawe nyene aremerewe muze mukamuyagisha mugatera umwana yuko ntaca azobagira uwo mwana wa muvyeyi arumva ari amahoro urazi ko mu Burundi umwana si umwe n'uryo hydrocephalie n'uwa twese gusa ntasa n'abandi ego uwo mwana rero mu gihe mu muvuye hakiri kare ubwonko buratembera neza agakura akagira ubwenge mu ishuri agashobora gukora ibikorwa vyo mu buzima bwe bwa misi yose akubaka urugo amaze gukura nyene akaba umuntu nyene muzima ndafise abagenzi babiri umwe ahejeje kwiga universite mu gisata c'aba engineer arakuze arafise umuryango urumva nkako n'akarero kamwe cyane amahoro y'Imana abane namwe mwese abariko barakurikirana iki kiganiro aho turi ku bitaro by'umwizero w'ikibuye aho basanzwe bafise n'icivugo kivuga kiti dukorera Imana ikiza igatanga ubugingo iryo jambo ryumve ugiye kudukurikirana mu kino kiganiro tukaba rero neza na neza turi kumwe n'umuganga tugiye kuganira ku bijanye n'indwara ya hydrocephalie hydrocephalie umuganga araza kudusobanurira iyo ndwara iyo ariyo wumve ko iki kiganiro ugiye gukurikirana kiza kugira ikimazi kuri wewe na cyane cyane aho atubwira iyo ndwara iyo ariyo ariko mbate amatsiko bamwe usanga bavukana imitwe minini umutwe munini cyane ukavyara umwana ugasanga afise umutwe munini hari n'igihe mugendagenda mu mayira mukabona hari abantu bafise umutwe munini niyo ndwara niyo tugomba kuvuga ko umuganga yanonosoye izo ndwara mu kanya aca abidondora hama atubwire iyo ndwara iva kuki umwana avuka afise umutwe munini cyane biba vyavuye kuki mbega umuvyeyi ntaba yaramenye yuko yibungenza umwana afise azovuka afise umutwe munini mbega igica gikorwa ni giki mu gihe basanze umwana azovuka afise umutwe munini mbega mu gihe yavutse afise umutwe munini ni giki bakora kugira ngo umwana ashobore kugira umutwe nk'uw'abandi ivyo nivyo tugomba duce hirya no hino n'umuganga yanonosoye ibijanye n'iyo ndwara tumuhe kaze rero abaramutse anabidondore duce tuduga ku ijambo muganga turakora mu kije tuguha n'ikaze murakoze cyane ego murashaka kuramutsa ariko baradukurikirana je nitwa Alliance Niyukuri ndi umuganga nanonosoye ivyo gukora abana hama birengeye n'ivyo rero indwara y'abana ko yavuze yitwa hydrocephalie benshi bavuka bafise umutwe uvimvye gusumba abandi nayo nyene iri mu ndwara mvura ngaha ikibuye ego murakoze cyane abavyeyi rero nshaka kuba mufise umwana afise umutwe wavutse ari munini canke mubana mufise ababanyi bafise umutwe umwana yavutse ari munini ku bitaro by'umwizero w'ikibuye mu ntara ya Gitega yagutse murahawe ikaze bazobafasha uwo mwana bazomushira ku rutonde neza asubire agira umutwe mwiza nk'abandi umuganga rero tudatevye mudusobanurire vy'idonido vyimbitse ingwara ya hydrocephalie ibimeze gute kuko cyo cyakwa nabifuza ntabizi ariko nk'abaganga mwabinonosoye muca mubwira ko baradukurikirana iyo ngwara yari two tuyaga n'abanyagihugu rero turayisigura mu buryo bwiyoroheje cyane kuko twashatse cyane ko bamenye ivy'iyo ngwara n'ingene twobafasha ni ukuvuga mu majambo make canke iyoroheje avunaguye nuko umwana yavutse afise ico twokwita amazi menshi mu mutwe kuko mu gifaransa bavuga ikintu bita liquide céphalorachidien twoyita nk'amazi aba ari mu bigize ibiri mu mutwe wacu nsiguye ni ukuvuga aha twese jewe na wewe nuko benshi babaravye umutwe babona imishatsi bakabona amaso bakumva igufa bakozeko ariko indani muri iri gufa ribumbatiye
ibindi bihimba bikomeye. Ego. Icambere n'ubwonko nibwo butuma twiyumvira, tuyaga, dutambuka, ariko ubwonko nabwo bukikijwe n'ico twokwita liquide céphalorachide, niyo mazi. Hama hakabaho n'amaraso. Rero twese turazi ko amaraso afasha byinshi yabara gutanga ingaburo kuri ubwo bwonko. Rero umwana afite hydrocephalie, si bwa bwonko bugwaye, si ya mitsi twara amaraso mu mutwe igwaye, ahubwo ni ya mazi yabaye menshi cyane, bigaca bituma yuko umutwe unavyimba, kuko akivuka umutwe ushobora kuvyimba, ukavyimba kubera ya mazi ari menshi arengeye ay'abandi bantu basanzwe kandi basanzwe bafise mu mutwe. Mvuze amazi nshatse kuvuga liquide céphalorachide, iryo jambo ryiza mu Gifaransa. None kijya gihe umwana akivuka, avuka afise urya mutwe cyangwa umutwe uza gukurira inyuma yamaze kuvuka? Hariho ibintu bitatu bishobora gushika. Ubwa mbere ashobora kuvuka, akivuka abona yuko umutwe wiwe ari munini cyane gusumba abandi bana, kuko ujya mu muganga yamufashije kwibaruka, amaze kubona abana benshi n'abavyeyi n'abandi bamuherekeje umuvyeyi, barabona ati uyu mwana uyu mutwe ni munini gusumba abandi. Abandi nabo bakavuka bafise umutwe umeze nk'uw'abandi, mugabo ku bw'imvo zitandukanye, bakabona ko umutwe w'umwana uguma uvyimba gusumba uko vyari bikwiriye barabiye mu bandi bana bo mu kibano. Abandi ba gatatu n'abana basanzwe bavukana iyindi ndwara ifatira mu giti c'umugongo yitwa myelomeningocele. Bo rero bavuka bara mu mezi ya mbere atangorane, ariko uko iminsi igenda kubera ibindi ndwara bafise na nyene dukora ngaho ikibuye, umutwe ukagenda uravyimba. Urumva ni mu mice itatu. None ko dusanzwe tuzi umuvyeyi iyo yibungenze hari ibipimo byinshi mu mutuma, beka akaca no muri ecography mukasuzuma mukabona ngene umwana akura. Ni ukuvuga imashini ntiba yerekanye ko umwana azovukana umutwe munini? Ego, ni ikibazo ciza cane. Ecography abavyeyi bagirirwa niyo nzira ya mbere yo gutora vy'ukuri hakiri kare ko umwana afise amazi menshi mu mutwe, ya liquide céphalorachide. Ntivyama vyoroshe, ariko haramaze kuza abana bazaha ari abaganga bayibonye muri ecography, bamubwira ati niwibaruka uzoca ugenda kuraba umuganga, umushirurgien pédiatre, umushirurgien w'abana nka jewe, canke umuneurochirurgien harabigiye gukora ingwara zo mu mutwe barahari. Bashaka kuvuga ati ko twayibonye ataribaruka, ni wibaruka urazoja ugenda umurabe. Iyo ni inzira imwe. Ibindi bishoboka rero ni igihe umwana yavutse, ubonye uti uyu mwana ku mutwe we ari munini kurengera abandi, umutwaye ku ivuriro rero tukabibabwira, barafise gupima, ni metero iri ku bitaro, bagapima umutwe w'umwana neza ingene ungana, bakabona ati baravye ni munini cyane. Numva ni inzira zibiri. Wa muntu yagira ecography akabibona, mugabo n'igihe utayibonye umwana yavutse, mumaze kwikeka ko umutwe w'umwana ari munini, umutwe ku bitaro baca bapima bakaraba ati burya ko umuvyeyi avyibajije, reka dupime turabe. None iyo irya mashini ipimye ikabona ko umwana ashobora kuba afise ayo mazi aho mu mutwe, nta kuntu mushobora gufasha umuvyeyi igihe azanye vya bipimo mugashobora kumuha imiti ishobora gukuramo ayo mazi? Oya, ico ntigishoboka, kuko iyo ndwara imaze gushika ntivugwa n'imiti kugira ngo ayo mazi agabanuke. Oya, ivugwa no gukorwa operation. Mbere ko ndose n'akaryo numva two tuganiriza abanyagihugu, ko tuganiriza n'abaganga bagenzi bacu dukorana, ni ukubamenyesha yuko umuvyeyi wese aje kakwitura avuga ati je mbona kweri umutwe w'umwana we wanje ni munini cyangwa uravyimba ningo gusumba iyindi, nukumupimira nako kametero bose baradufise, ukaraba ati vy'ukuri ndavye nkapima umutwe w'umwana ungana gute. Ugize amakenga hakumugumiza umurindirije, murungike ku bandi baganga ahikiwe turabishoboye, ibaganga babegereye mu hôpital regional barabishoboye. Ntiyagire umwana tugumiza
tuyindirije kuko indwara uyivuye kare birafasha kandi dutevye natwe gufasha abavyeyi ngo tubabwire iyo baja kwivuriza biratera ingaruka mbi kandi twaje gukoresha akantu gatari gupima gusa umutwe cyangwa kubwira umuvyeyi ati burya rero je birandengeye ariko genda hanaka. None usibye ko biboneka uravye umutwe ukabonesha kimenyetso hari ikindi kimenyetso gishobora kuza umuntu ashobora kugira ashobora kwibaza ati uyu muntu iki kimenyetso kirashobora kuzotuma ahubwo umutwe utera uduga hakaba ikindi kimenyetso gishobora kubigaragaza usibye kubona ko umutwe waduze? Ikimenyetso birahari ariko mu kwigisha ibimenyetso hari aho duhera kuri ca kindi uvuga uti kiiye wari we wese akibonye ntico munanira kumenya. Bica mbere umuntu wese akwiye kwibuka ni wa mutwe w'umwana utameze nk'iyabandi mu bwaguke. Ico ni ikintu mwese ari umuvyeyi muhira ari muremesha kiyaga ari umuganga akibonye yofunga bwira umuvyeyi ati genda bakurabire ntusange agwaye hydrocephale ariko batarayibonye ngo bayivure. Ico ni ikimenyetso ca mbere. Ikindi kimenyetso ca kabiri burya impamvu hydrocephale ari indwara tukwiye kwihutira nuko kujya kugira amazi menshi mu mutwe navuga wa mwana bwa bwonko ntiburonka ikibanza nabwo bwo gukura ngo bube bunini nkuko twese dukura. Navuga rero ucubona umwana umenga ari nyuma y'abandi mu gukura, yaba ari ryara azotangura kwavura, yaba ari ryara azotangura kuvuga, yaba ari ryara azotangura kwicara. Urumva n'ivyo biraza ariko ivyo ni ibintu biza kubera twatevye kubona ca kimenyetso kinyaruka kubonwa na benshi ari wa mutwe uguma wagukuba munini kandi atwo vyari kwiye kugenda ku bandi bana. Urya mutwe none waguka uraguka ukagera igihe ukazoheza canke uzoguma uduga? Atagikozwe umuduga hanyuma uko umuduga burya n'umwana arateba akitaba Imana. Rero atagikozwe yamaze aguma aba benshi bwa bwonko bukabura ikibanza hama wa mwana agateba akitaba Imana. Hama kandi uko umutwe waguka nuvuga ko bwa bwonko bwiwe ntibwanutse ikibanza bwo gukura. No kuvuga wa mwana za ngorane zo gukura zica ziba nyinshi uko azateba niko bizogorana yuko agira ubuzima bubereye nk'ubw'abandi. Ego none hano ku bitaro musanzwe mukorera ko vy'umwizero w'ikibuye muhora mubona muraronka abantu bafise ico kimenyetso bafise iyo ngwara? Benshi n'ubu nyene turangije niwe tugiye gukora. Nejo arahari mu ndwi z'abarahari ni benshi gose. None batangura kuza bafise imyaka ingahe, babazana ku myaka ingahe? Bon barateba kuko benshi usanga bafise amezi 4, 5, 6 hari n'abaza bafise umwaka urenga baba batevye ariko nacenshye ko muduhaye na mikro aha benshi bazovyumva baze kare kandi ubu ko tumaze iminsi iyo ngwara tuyivurikiwe benshi bamaze kubimenya. Hari abana tumaze kubona bakaza ari nk'abandi baganga bakoze ecography bakabibona bakamuturungikira canke hari umuvyeyi yagize amakenga umuganga akamuha intumbero akaza hakiri kare. Rero hariho tumaze kubona bafise indwi imwe, 2, amezi 2 biratunezera ko tubakira kare tukabavura. Muri ico gihe nyene c'ikiringo gito niho namwe muca mukoresha igikorwa co kubaga uwo mwana? Yego. Ni ukuvuga rero nta kibazo umwana ashobora kugira mu gihe muba mumubaza akiri muto kumenga ntabarakomera imitsi canke ngo bwa bwonko bube bumaze gukomera? Mu vyo je nkora abana kubaga iryo jambo kubakora. Ego mu bikorwa musanzwe kubaga bacabagira ubwoba. Mu bikorwa musanzwe mukora byo gukora mu bikorwa musanzwe mukora byo gukora abo bana baba bafise uwo mutwe ubari munini biroroshe ko abana baba ari bato? Ego mu byo jewe nigiye na Imana nteteka nkanonosora ni gukora abo bana bato kuvuga kuva umwana akivuka kugeza kwije imyaka 15 ubwana rwaro rukivuka rurakogwa. Bisaba ko gusa tuba twavyiteguriye turafise umugwi ubishoboye
basinziriza tukabakora nivyo uvuga rero umwana igituma mvugaho nuko indwara twe tuvura mu gisata nigiye nizazinda abana bavukana rero uzivuye kare niho ubafashije niyo mpamvu n'ahafise ukwezi kumwe kurenga turamukora hari abo duhora tubona iyo turiko turarengana tukabona abantu basa nuko bakuze uravye ukabona ko yakuze mugo ukabona ko afise umutwe munini ujya mutwe niwo twugombe tuvuge ko n'uwo mwana muto imwe muvura nuwo aba afise none barya abantu kumenga baramaze gukura hamwe boza hari ico mubafasha intambwe ya mbere no kubona n'umuganga kuko nturi bumenye ati mbega burya hari n'uwo afise umutwe munini ugasanga harimo ikindi kintu kirimo atari hydrocephalus iyo baje turagira n'indi ecographe umuntu akabanza akaraba rero turazi ko abumviza bava mu gihugu cose uca wegera ibitaro bikwegereye ati mfise umwana afise umutwe munini ku bitaro byinshi barafise ecographe n'abaganga bakamurabira basanze by'ukuri ari iyo ngwara afise turashobora kumufasha ego waratevye nk'uko bivuze hari gusanga hari byinshi bitagishoboka mugabo turakora uko dushoboye kose abo dushoboye gufasha tukabafasha ego uwo mwana rero mu gihe mu muvuye hakiri kare ubwonko buratembera neza agakura akagira ubwenge mu ishuri agashobora gukora ibikorwa byo mu buzima bwe bwa misi yose akubaka urugo amaze gukura nyene akaba umuntu nyene muzima ndafise abagenzi babiri umwe ahejeje kwiga universite mu gisata bita c'aba engineer arakuze arafise umuryango urumva nkako n'akarero kamwe cyane hama turafise abana bavuye ngaha haheze nk'imyaka irenga 5-6 baza bameze neza mu ishuri hariho umwe yaje ntibonamenye yuko afise twamuvuye kuko baje kare turabavura turagira imana bigenda neza byose barakura neza birashoboka ikintu mu byo akwiye gutara nuko umwana yavukanye indwara nk'iyo tuco dukora aho turamuvura tukamukurikirana neza tugafashanya kugira ngo nahatoshikira 100% nk'abandi abandi bana basa agashikira ibice bishoboka byo kubaho neza no kuvuga kwa kuja ku ishuri nimba by'ukuri tubonye ati uyu mwana nawe twamuvuye arafise kudakerebuka mu ishuri tukamuha impanuro ati ja kuri uyu muganga canke uyu mwana biramugoye gutambuka tukamuha impanuro ati ja ku muganga agorora imitsi ni kwa gufashanya kugira ngo aba bana naho bavukaniye indwara bagira ubuzima nabwo bushemeye ego none twavuga ko izindi ndwara dusanzwe tuzi ko ziba zifise ico ziba zaravuye ko kugira ngo none uyu muvyeyi arinde nawe bishika akavyara umwana ameze uku canke afise ico kibazo hari ikintu kiba kibitera ego hariho ivyigwa birabati mbe indwara iterwa n'ikintu hari igihe tutaba tuzi ati 100% niki cabiteye mugabo haraho basanga nk'umuvyeyi yaragwaye infection agifise imbanyi ugasanga ivyo biratumye umwana avukana hydrocephalie hari abana bavuka batageze ugasanga mu gukura kwabo bagiye bitaba premature baragize ibibatuma bagwara hydrocephalie hariho abana bavukana ibivyimba mu mutwe ugasanga ico kintu nico gitumye agira hydrocephalie rero ibitera hydrocephalie birahari atari bike usanga vyinshi ataco tutabivure icateye hydrocephalie kuko tuvura iyo ndwara kugira ngo ntikomeje igera kure ariko ivyo birahari ego none umuvyeyi none muri ico gihe twavuga ko vyokunda ko yogerageza agakora ibishoboka ntashobore kuba yovyara umwana ameze gutyo agashobora kwirinda nyuma vyokunda ego ikintu gikunze kuza ku bavyeyi benshi abavukanye indwara z'igiti c'umugongo ni nyinshi hariho hydrocephalie hariho abavuka igiti c'umugongo bavuka imenga kirugurutse hari abavukana imitwe minini ugasanga ni munini inyuma mugabo mu maso ni hato cane ni izo ndwara zirahari zindi mbere zitari hydrocephalie yonyene
ikibazo cama kiza rero ati mbega baraturoze mbega ni n'amadayimoni mbega ni ibica n'ibiriya no guhimiriza mu kibano no guhimiriza n'abavyeyi kumva amahoro yuko ni indwara ahandi hose mu isi zibaho zivuye kuko navuze byinshi ivyimba infection n'ibindi rero kuyivuza birakenewe icambere ca kabiri nuko mu kibano mubonye umuvyeyi afise umwana afise umutwe munini hakuguma mumuraba igitsure mumwinuba arakeneye ahubwo ko mumwegera kuko usanga nawe nyene aremerewe muze mukamuyagisha mugatera umwana we ko ntaca azobagira uwo mwana wa muvyeyi arumva ari amahoro urazi ko mu Burundi umwana si umwe n'uryo hydrocephaly n'uwa twese gusa ntasa n'abandi ico umuvyeyi rero yokora nuko kimwe mu byo abashakashatsi bamaze kwerekana muri izo ndwara zose zifatira mu bwonko mu giti cy'umugongo abana bavukana ni zangaburo batanga ku bitaro ku bavyeyi bifuza bibungenza no kuzifata nka nkama cyane cyane hari ico bita acide folique ku babishoboye mbere hari n'abasaba yuko n'igihe utari bungenga uvuga ati jewe ndi mu rugo ndazi yuko Imana izompezagira n'umwanya wamugafata ku munsi kuko igihe umwana hazogera yuko yibumba mu mubiri abumbe vya bihimba cane by'umutwe n'igiti cy'umugongo iyo vitamine ayifise ku bwinshi biratuma yuko vyibumba neza niyo nzira benshi twigisha kugira ngo umuvyeyi acimvira izo vitamine batanga cane yitwa acide folique iragabanya yuko abana benshi bavukana izo ndwara ego none ni giki mushobora kubwira abavyeyi canke bariya bakobwa batwara imbanyi z'ikinyendaro ugasanga baratinya kuja kwa muganga kuko twumvise ko iyo kwa muganga biserutse hakiri kare ari wo muti wo gushobora gufasha uwo mwana akazovuka ameze neza babandi usanga bihisha ntibaze kugira gikwiye hari icyo mushobora kubabwira ni ukuja kwa muganga kuko imbanyi ndakurikiranwe ni byinshi byogorana kandi ego biba bigoye ariko warinze wemera ko iyo mbanyi by'ukuri uyikurikirana wewe nyine muhira wayihaye akazi atari gwawe kandi urabona ko uyeretera byoroheje henshi urakigwa ku buntu rero no kuja kwa muganga bagiriye ecography bakurabire kugira ngo wamara niyavuka bishoboka ko tumuvura umwanya mwiza none iyo muri ico gikorwa cyo gukora abana bafise ico kibazo iyo mwahejeje ico gikorwa bega bamara igihe kingana gute hano ku bitaro canke birihuta bakihuta gutaha canke baramara igihe kinini batarakira kumukora inyuma kumukora aramara nk'iminsi itari munsi y'itanu kugeza indwi mu bitaro byagenze neza agataha urumva rero umuvyeyi yoza yiteze yuko igihe twavuga ati turamukoze nico gihe yumara mu bitaro hanyuma kumukurikirana ko navuze ati niba abana duza gukurikirana dufashanye n'abavyeyi bakure neza ubuzima bwiwe bwose atezwa kwamaza kuraba umuganga ayiwacikiwe canke ahandi mugabo uwo mwana ku mwaka atezwa kuja kuraba umuganga murabere yuko biriko bigenda neza impamvu niyi mbere na ka gapira dushiramo kugira ngo tumuvure azokamana ubuzima bwiwe bwose wari umuvyeyi atezwa kuza araja kwa muganga ati mbega agapira karacameze neza kariyugara birakenerwa ko dushiramo akandi gutyo ako gapira mu mushiramwo nako agendana kazomugumamwo naba abantu mwatubwira bakira barimo agapira kugeza no saha impamvu nuko y'amazi tuyacira iyindi nzira kugira ngo ace mu yindi nzira ntagume
mu mutwe atuma umutwe uvyimba abuza bwa bwonko gukura. Rero kubera abayaciye ntitwayakuyeyo ntitwayahagaritse 100%, ako gapira rero kaza kwama kamaho hama kaza tukamurabira ko bimeze neza mu kumukurikirana. Hari izindi nzira turashika ko zikoresha ubuhinga bwa none atagapira kajamo, mugabo n'igihe izo zikoreshejwe naho nyene aza kwamagaruka tukamurabira ko bimeze neza. Ni wa mwana akeneye gukurikiranwa hafi kugira ngo aza kurashikire babone tuvuga biga ama universite kandi bavukanye idrisi. Ako gapira none turakabona canke mu kugaranira kaboneka utabimenyereye ntiwamenye yuko umwana afite ako gapira. Naho rero ngira ikibazo ntibego umuvyeyi bizomworohera kwama ariko arakurikirana ka gapira. None ndivise n'igikorwa kidasanzwe bakwikwama batonda kwa muganga kugira ngo umuganga akurikiranira ako gapira kakimeze neza nkuko mubivuze. Kandi nizere ko abavyeyi mukorera ico gikorwa baravyitwararika ko baza gusuzumisha abana. Ego abavyeyi nk'abo bana ndiko ndakubwira yuko bameze neza gusumba abandi. Usanga abavyeyi bakoze bafise kuza kenshi birashika umuvyeyi akarengerwa, usanga afise abana benshi muhira, ugasanga mu kibano bamuciye intege, ugasanga ntaje neza. Abenshi muri abo bana urabibona yuko umwana atahavuye akura neza. Igihe dufashe nk'abana babiri mwavuriye icarimwe, wakurikiranye umwana akamuzana kenshi n'utamuzanye, akenshi usanga uwamuzanye kenshi bimeze neza. Rero barahari benshi kandi batanga kubimenyera, n'abashinga ntaye batanga kubafata mu mugongo. Kera barabagora kubahitika bavuga ati uyu mwana n'ubundi ntaca azovamo, ubwo bamaze kuza bakabona ingene abandi bakura biriko bigenda neza barabazana. None abaremesha kiyago bo babigishwa kugira ngo bikunde babe bafasha muri ico gikorwa cyo kuba hafi umuvyeyi afise uwo mwana kugira baze barabahimiriza abatavyitwareka canke abatavyitaho kugira bagome bagarukana wa mwana kwa muganga. Ego niyo ntabwo turiko turagerako yo kwigisha mu kibano kugira ngo babaremesha kiyago bamenye ko iyo ndwara ibaho, bamenye ingene ikurikiranwa. Ubu ico dukora abavyeyi turabaha telefone ku buryo agize ikibazo iyari amenye uwabaza, kuko hari igihe umuremesha usanga iyo ndwara atayimenyereye. Ariko turizeye yuko uko iminsi zo ziragenda nk'ubu bavyumvise ku radio bazobitahura, abatwegereye aho ikibuye baramaze kubimenya. Ni bukebuke umuganga kanya kategekanirijwe iki kiganiro kariko karasa n'akarangira. Ivyo arivyo byose mubwira bariko baradukurikirana igihe bataba bakurikiranye uwo mwana canke igihe bataba bitayeho impanuro bahawe n'umuganga, ingaruka bazogira mu nyuma. Ingaruka nuko umwana umwimya amahirwe yo gukura afise ubuzima bumeze neza gusumba igihe atovuga, kuko abaganga babikora barahari. Ingene umwana yakurikiranwa turabifitiye ubumenyi, turafise aba infirmiere babifitiye ubumenyi. Ntaco buzere kuza kuvuza umwana wawe afise iyo ndwara. Ego muganga twashimira cyane ku mwanya muduhaye. Twumvise ko mufise ikindi gikorwa cyo kuja gukurikirana abana bafise iki kibazo kugira ngo mubatunganirize Imana ize kwaho umugisha mu cyo gikorwa. Ego ahasigaye twizigira yuko ibikorwa Imana yabahaye gukora mufashijwe n'Imana muzoshishikara mu bitunganya neza. Murakoze cyane. Namwe turabashimira ko mwaduhaye akaryo ko kushikira abanyagihugu benshi, kuko muduhaye gushika kure. Murakoze. Nuko rero mwasura mukabwira bariko baradukurikirana igikorwa vyanyu naho mubikorera. Ego Jenny twa Alliance ni y'ukuri, ndi umuganga nanosoye ibyo kuvura, gukora abana bato. Hama ibyo bikorwa ubu ndabirangurira ku bitaro vy'ikibuye Gitega yagutse muri Bukirasazi. Hanyuma akaba ariho dusanga mwifuze ko abana bafise iyo ndwara y'hydrocephalus twabavura. Murakoze.